ndi umuntu umwe mu bantu bakunda igihugu cacu Burundi je capitaine nawe ni kumeze ndanashima kuba je naravukiye mu Burundi kuba ndi umurundi kazi ndabishimana cyane ndabiryoherewe ndabyishimira niki kintu tworatira yandi makungu mu gihugu cacu Burundi ku ruhande rw'iwawe byinshi cambere hari Imana mu gihugu cy'u Burundi kandi n'igihugu gishira Imana imbere ico nta na byinshi novuga ico conyene kirakwiye niyihe myifato uhora ubona abakobwa bagira idahesha agaciro ubukumi bwabo nibaza yuko mvuze ngo ndabidondagure ni byinshi uri umukobwa utuba umuvyeyi cambere coco uba utihesha icubahiro ubwawe kuko umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane rero gishasha novuga ko gihari muri ferme yanje nuko iyo izoba ndende gusumba iherezo ry'inyifato ega ubona ubu unye Burundi bumeze gute umutekano mu gihugu Mana yanje umutekano ni wose kandi turashima Imana vy'ukuri umwe mu bantu bagutera intege ugatuma uguma muri firme ariwe umugabo wawe akajambo kamwe kuri we nkuko nawe nyine yabimbwiye mu ntango ndamukunda cyane kandi ndamwubanda namusengera gose byarabizi kandi ahora bibona ego cyane tugiye duhanura abakobwa bakimuhira mbe ni gute bomenya gute umuhungu mwiza azobarongora mbega bo kwifata gute mu gihe umuhungu agiye kubarondera umunsi wa mbere Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe na yandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwa Captain, ino ni Yaga Tech TV. Ku musu dasanzwe twagize ibakwe ryo kwakira umwe mu barundikazi nkunda cyane kandi niryo rya mbere dukorana ikiganiro. Naragerageje kumurondera ariko ntivyabashoboye gukunda, ariko kuri no ncuro tugiye kubona dukorana ikiganiro ciza cyane. Eka nkuko mumubona ni mwiza vraiment, arakeye, aratagase, ari class, numwe mu ba mama. Numwe mu ba mama dufise hano mu gihugu cacu Burundi, aririmba gospel, arakina firme, eka nibindi byinshi yaza kutwiganira. Reka tumuramutse tumwakirane ikaze ridasanzwe hano kuri Yaga Tech TV. Karibu sana. Murakoze cyane. Umeze neza? Ego ndashima. Iyo ushitse mu bantu batakuzi ukunda kwipresenta gute? Ndakunze kuvuga ko ndo mu mama w'abana babiri, nitwa Fabiola Niyonsaba. Ego ndubatse. Ego kimwe mu kintu numva no gusaba muri no mwanya twaratanga ikiganiro, ndifuza kuduza koko kwa kubafu bwire gute. Hari impeta zibiri, ndifuza kuzinsigurira izo mpeta ni zibiri. Izi mpeta zibiri iyo munsi nkuko bisanzwe besha menyere ndote inkwano baba batanze inkwano baba bankoye iyi kenshi bayambikana nyene umuntu bamukoye yindi ndani ya mariage. Ego cyane. Mariage no kugukwa byari ibintu byiza cyane byingira kamaro kuri wewe cyane. Iyo uvyibuse niye image biguha nike kintu cyane wibuka ico gihe? Icambere nibuka cyane. Icambere ndashimana kuko nariyumvira ati cenzogera mariage kweli. Byarashika nyene Imana ikaduha amasezerano, mugabo nyene umuntu acarindira yihanganye. Nubwo ntari bwagere mu myaka yo kwihebura, mugabo niteka nibuka gusa ko hari habo tungana bafise abana babiri ku bagabo batandukanye kandi bataragira mariage canke ngo amayita civil canke baba kwico. Ndagishima Imana cyane kandi nkaryoherwa iyo ndavyibutse. Ego umukino wa filme canke je urimwe gukina cinema no kuririmba gospel zatanguye ryari, byaje gute? Ndakunze kubivuga kenshi ko ndabimanye igihe kinini, nayo ndabimanye igihe kinini biri muri jewe imyaka nk'indwi, ego 6 irenga. Mugabo bigiye kugaragara ubu unye muri 2024 umwaka uheze. Ego urumva ko ni igihe kinini biri muri jewe ariko n'igihe gito ndabisohoye. Ego gukina filme mu Burundi muri uno mwanya, level gukina filme mu Burundi igeze he? Entertainment ya movie muyibona gute?
mu bisanzwe turashima Imana cyane kandi biratuma turonka n'inguvu yo kubandanya kuko ndavye mu myaka yahera naje narashobora kuja gufatisha filme nkaca mvuga mushemwe z'abatanzania mushemwe z'abanyarwanda mushiremo z'intare ingore bagomba gushiramo dushiremo z'abana oya iz'abarundi wapi nyene twabona imenga mugabo ubu abarundi bari ku kivi turi ku kivi by'ukuri muriko murakora cyane yego ndifuza kumenya movie yawe ya mbere yitwa gute ukaba uyibuka ya mbere yitwa iherezo ry'inyifato yego yavuga ku vyerekeye iki ku vyerekeye inyifato y'umuntu kuwakiriye agakiza ukuntu akwiye kwifata ariko kandi abarashobora kuba yarakira agakiza mugabo yivanga rero muri ico gihe ubu uri kurahenda Imana mugabo ubu ubona mengo uri kurahenda Imana kandi uri kurihenda iherezo ryawe riba ribi yego yari movie nziza cyane je ndamaze kwibona ndiko ndabibaza gusa kugira n'utarayikurikirana nshobora kugenda yongere amenye na movie yawe ya mbere okay ubona ubu unye Burundi bumeze gute umutekano mu gihugu Mana yanje umutekano ni wose kandi turashima Imana vy'ukuri twongera dusaba Imana ibandanye kuko ngerageje kumviriza kahise ko Burundi vy'ukuri bo novuga ko kubwanje yarankinge ko nyene intambara ndayitinya sina intambara yabaye sinari bwabeho intambara ndayumva ku matwi mugabo kuko nicarana n'abansumba nkumva ingene bavuga nyene kubijanye na kahise by'ukuri turi mu mahoro kandi Imana yabwa icubahiro rwose hari abantu bari kuradukurikirana sivyo nashoboye gukoresha ikiganiro la fois passée ndababaza ndababwira ati mbega itandukaniro riri hagati y'umukobwa n'umurundikazi nirihe umukobwa n'umurundikazi nibaza yuko atatandukaniro rihari bose nisho kibwe hari umuntu yigeze kumbwira ati ngo umurundikazi aba yamaze kuba umumama umurundikazi kubera ugiye kubaka bavuga ngo winjiye mu Burundi oya je nibaza ko umukobwa n'umurundikazi je nico kirimo kubwanje bose barasa nico kimwe yego okay dusubiye inyuma gatoyi kuri movie ukina turifuza kumenya kwanza pomye matsura bandanya gishasha gihari muri filme gishasha nibaza yuko gihari nuko bo iherezo ry'inyifato yari partie zitano ariko ubu kuri Fabiola ndiko ndasohora nk'umunsi ho haraza kuja ko partie ya kane rero gishasha novuga ko gihari muri filme yanje nuko iyo izoba ndende gusumba iherezo ry'inyifato yego izo ifise histoire yerekeye iki izo ifise inkuru zibiri mu bisanzwe intambara umuntu agwana iyo yafashe ideni ego nk'uwubatse wewe ibibazo ahura navyo mu gihe abafashe ideni umugabo atazi iyindi nayo ni inyigisho zibiri ni ku zindi parti ziri inyuma ni kubijanye n'intambara ziba hagati y'abakundanye iyo hari isezerano hagati y'abakundanye satani agashaka abakundanye urantahura ico shaje kuvuga fiançailles abasheri ego intambara zikunda kuhaba mu gihe satani abona ikiri imbere ko kizoba kimeze neza satani akaca ashaka kuzana intambamyi zina ziriya yego ndi umuntu umwe mu bantu bakunda igihugu cacu Burundi je capitaine nawe nikomeze ndanashima Imana kuba je naravukiye mu Burundi kuba ndi umurundikazi ndabishima Imana cyane ndabiryoherewe ndabyishimira niki kintu tworatira yandi makungu mu gihugu cacu Burundi ku ruhande rw'iwawe byinshi cambere hari Imana mu gihugu cy'u Burundi kandi n'igihugu gishira Imana imbere ico nta na byinshi novuga ico conyene kirakwiye ego cyane iyo umvise ko ari abantu baba bashaka kuvuga nabi nyine cubera mu gihugu cacu Burundi ku ma Facebook ku mbuga za YouTube we uvyakira gute nkawe nk'umukinyi wa film umva no vyakira gute nyene atari gutuntura nabindi yo polesha
birakubabaza cyane cyane biraboneka no mu maso cibura n'icyo uvuga. Ni ikihe kintu twahanura abantu nk'abo baja ku mbuga ngo kugira ngo baronke ama views bakaja ngaho bavuga nabi? Mu bisanzwe boza bararondera ukundi kuntu barondera ama views kuko n'Imana ntikunda abantu bavuga nabi kandi nyuma yo kuvuga nabi urabona ingaruka mbi. Ni byinshi wikwegera mu buzima bwawe, ego hariyo n'ivyo utamenya canke ugakwegera n'uruvyaro rwawe. Ego wavukiye hano mu Burundi, ego Evariste Ndayishimiye atowe, ubona uwo mushingira intahe gute son excellence wacu n'umuntu ameze gute? Ijambo rimwe n'umuvyeyi, umuvyeyi uca wumva ingene aba ameze. Okay, reka rero tugaruke muri filme. Movie zacu zirakurikirwa hanze z'ibihugu. Nibihe bintu mukeneye abakinyi ba filme canke nizi ntambamye muhura nazo? Intambamye mu bikorwa mu gihugu canke mu bikorwa, intambamye ni nyinshi uko nk'akarorero bashobora ugakora nka sene ukayikora ukabuzi yuko amajwi yafashe tukabandanya n'izindi sene, mugabo ubikora ashitse muhira akavuga ati sene twabuze amajwi. Ikindi naco canke ugakora filme kwanza ikanahera mugabo ukaza wumva ngo vyashanye na disque de canke bivye machine. Nka jewe narahuye n'ikibazo mu iherezo ry'inyifato, umukameramani aje gukora isakoshi umumotari arayimwiba, harimwo imashini harimo n'ibindi nyene bitandukanye kuko yaraje dukore n'amatapi kugira nyene tutangure kuyishirako. Umva ca tuja mu madepense nyene yo kuriha ivyo byose n'ibibazo kuko mu ntango n'ivyuma ntivyari vy'iwacu. Ego ivyo gukota canke gutiza abagenzi mbizo n'intambamye zikomeye cyane, ni byinshi. Hari igihe ushobora gutuma ko abantu ko cambere haba babikeneye ko bafungura wabiteguye mukirirwa umuyaga nkubuka ukabura canke imvura ikagwa ugasanga umunsi ufuye uko kandi abantu bageza gufungura ukabariha déplacement bakagenda na kamera ukanayikota mugabo umunsi ugafuka kubera imvura yiri iragwa abantu buzingene ikirere kigenda canke umuyaga nkubuka ugasanga dutashe dukoze ibintu bike canke atana kimwe dukoze. Nizo ni intambamye zikomeye, ni byinshi cyane. Ego hari ikindi kintu ngo location aho mukorera mukinira nazo nyene ziracari intambamye zikomeye? Ziraba intambamye cyane, ushobora gusaba nk'ahantu ushobora gukorera bigasaba ko utanga nka uburyo kugira bakuhe uburenganzira. Canke nk'akarorero jewe abandi umumama mugabo kenshi nta style nyene z'abajene cyane nyene bafise ko nk'ubu unye muri Fabiola ndetse no mu hezo ry'inyifato byasaba nyene ko nambara nk'umuntu akiri muto cyane basi inkumi mu ijambo rimwe ko kenshi usanga nyene dutunze ibitenge amabubu umva uri nkumi ntushobora gukinisha ivyo cyose nyene kurondera uburyo kugira ugure akajipe kagufi. Yego cyane. Hari abantu bariko badukurikirana bifuza gukina filme bakiri bato bataranagira mariage, bakiri bato, ni ibihe bintu imbere yuko baza muri filme bo kwitwararika? Cambere cyo gukina filme ni igikorwa ciza kuko novuga ko ni kimwe mu bikorwa vy'Imana kandi na cane ko vyigisha. Ikintu numva nobabwira babanza kurondera nibaza yuko nta bisabwa. Nko nyene. Yego. Fabiola uri umumama ufise abana babiri, nagomba tugigwe ko tuje mu kintu cyo guhanura ugwaruka. Uriko arakuraba ntashobora kwemerera ko uri umumama ufise abana babiri. Uriko akuraba umengo bivanye nyene no kubera wambaye impuzu y'imbubu n'ibubu niki. Oya ini kandi tubona none. Ibubu ntabwo ibikwegereye. Ibimeze gute? Kiba ari kinini ya. Okay sha. Niyihe myifato uhora ubona abakobwa bagira
idahesha agaciro ubukumi bwawe? Bo nibaza yuko mvuze ngo ndabidondagure ni byinshi. Uri umukobwa utuba umuvyeyi cambere coco uba utihesha icubahiro ubwawe kuko umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane cyane na cyane cyane ku muntu ataribaruka azobibona nibaruka. Ego canke kugenda ijoro ico ni ikintu kitagwesha icubahiro. Ego ni byinshi cyane. Umugabo wasanze ari umuntu ameze gute? Ni kubwira definise umugabo kuko uri mu rugo aradukurikirana nabo nyene vuba samedi bazogira ubukwe bifuza kumenya inyigisho. Umugabo n'umuntu ameze gute? Umugabo no umuntu akunda icubahiro. Icubahiro ico oya ni nakogwako. Avuze rimwe umve gatanu. Yego turifuza kumenya gift ya mbere canke gift cadeau umugabo wawe yaba yarigeze kuguha ku nshuro ya mbere woba wibuka? Bon gift ziratandukanye. Yego wewe nyene wewe wibuka ati yarigeze ku makado sakame isaha something like that? Musanzwe umugabo wanje n'umuntu yaraciye ubwenge cyane. Ntiyavuga ngo ndamuzanye telefone ngo ndamuzaniye ngo kirato canke iki twashobora guhura. Rero ko baje nakuze bavuga ati udutinye umuhungu aguha imbombo udutinye umuhungu aguha bisu ishokora nawe byari ibintu yakunda kunzanira kandi nkuze mugabo sinari nzi intumbero yiwe. Bo amafaranga nyine yarayampa mugabo kuvuga ngo ikintu ngo aterure ikintu ngiri oya utwo tuntu duto utubiswi chocolat iyo byibuse bihora bifite umutwenga gose. Guys dikubura Fabiola ariko radutera inkuru kuvyerekeye inkuru y'abakuzi ariko iraza kwigisha n'abandi bantu badukurikirana uburyo bashobora kwitwara kuko hari giye umuntu ashobora kuza kugupropose ka rumengo ni ibintu bisanzwe kumba agufite umugambi mwiza cyane vraiment. Tugiye duhanura abakobwa bakimuhira mbe ni gute bomenya gute umuhungu mwiza azobarongora mbega bo kwifata gute mu gihe umuhungu agiye kubarondera umunsi wa mbere? Bo icambere coco ataraja kubarondera batarabarondera byose biva ku mavi. Je narasenga cyane kandi no ndacasenga cyane mugabo nkiri nkomeho byari birenze cyane. Ego uko je ndibuka narashobora gufata igifungo fise 6 ans nkaja nyene mu gwaruka nkasenga yavuga ati mana kuko nakuze mu bantu bakuze nyene bavuga gusengera akaza kanyu gusengera uruvyaro rwanyu gusengera nyene uwo muzobana ngeze mu 14 uko 12 kuduga nyene nasenga cyane kandi nkisonzesha gose. Rero Imana ntizoza ngo ibona amasomo yandi ngo nuyu oya urasenga hamaje umukunze uramwemerera mugabo ukamenya ingene uvyifatamwe mu rukundo rwanyu. Umunsi wa mbere bo jewe umugabo wanje yarigeze kuntera inkuru y'umukobwa yagiye kuresha. Umukobwa je narumiwe cyane kuntu yabimbwiye ofete umukobwa yaramukunda umugabo wanje cyane mugabo umva akamuzanira utu devoir à domicile ngo amukorere munyuma nyine aramuresha akimuresha bahuriye mu kabari yahakwa kumuciramo ataraheza kuvuga. Umva ubwo nyene acarishura ngo nta nakimwe ndakwemereye. Umugabo wanje yavuye avuga ati uyu umuntu wapi abandi basi barihagarara ha uyu mukobwa kweli aya acabanza aravyitondera. Rero mbo icambere cyo no kwihagarara ko birakenewe. Ukafata n'umwanya gusenga ukanamubwira ati reka tubisengere. Ari wiwawe arakurindira mugasenga kuko mu gusenga nubwo Imana itokumva ije ngo nuwo nyene mugabo uramwiyumvamwo ukumva nyene uwo muhinyishu mu kingo kidatevye cyane. Rero bisaba cyane no kwihagarara ko no gusenga kandi nyene
numva ari ivyo nivyo nyene. Fabiola twitege iki uyu mwaka wa 2025 cyane cyane nako tugiye mu kwezi kwa kane kuvyerekeye gahunda dufitiye twebwe abafana bashasha ugiye kuronka kuri Yagatech nabaza kugira subscribe. Bo muri uku kwa kane hari indirimbo nzoshirako. Ego. Kandi filme nayo irabandanya ijako. Indirimbo shasha. Ni gute twomuronka Fabiola iyo dushaka kuyaga nawe kumubwira ati courage kumwankuraja n'ibindi bigiye bitandukanye? Bo novuga kuri Facebook canke no kuri WhatsApp. Ego shana. YouTube ukoresha Fabiola nyene canke? Ego niyo saba Fabiola official. Ati? Niyo saba Fabiola official. Niyo nyene dushira ko no muziki? Ego. Why washimye kubifatanya umuziki hamwe na film? Bo amajambo yambanye menshi canumva no vyagura. Ni system ikoreshwa n'abakinyi ba filme benshi. Ndashobora kuvuga Arvela Muhimbare niyo style akoresha, araririmba akongera agakina filme. Arayikina mugabo kuri channel yiwe nta filme ndabonako. Aronka amadiri gusa yo gukina ahandi. Ndavyibaza. Ariko aho mutandukaniye naho? Aho mutandukaniye nuko we filme azishyira kuri YouTube y'abandi, ariko wewe uzobishyira kuri YouTube imwe. Sivyo? Yego. Good. Tukiri ngazo tutarangiriza ikiganiro, nashaka abakinyi ba filme bo mu Burundi bamenye yuko kabisa ubabona kandi muri kumwe kandi muri mwihiganwa. Rega muri mwihiganwa babwira ati jenje nkomeye uwo mwaka ntiworosha. Bayagendaga petit jeu. Yababwire rega ntorumva abasani batirana umukwala ba Bface ngo je ndarusha abandi bose kuririmba muri marketing bande rero wewe abarikinyi ba movie bo mu Burundi hariho bandega basha ba Ruvera ba Sabasi Kado Ravel bajya bose barikora gukurikira muri umwanya n'ikintu twabwira abakinyi bose ba filme muri rusange. Nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi sinzi ko mugana utahura. Nibuke. Ego shana. Twe influencer abariko duragukurikirana utumotive utubwira amajambo yo kutumotiva kugira ngo tuze kugira subscribe kuri Fabiola niyo saba official. Sawa tumotive rero tubwire. Mu bisanzwe cyambere cyo ndashimira ko barankurikirana kandi n'abamaze kugira subscribe imanye bahizagire. Ndabakunda cyane dukunda gukoresha ijambo rivuga ngo atamwebwe nta twebwe. Rero navuga ko no kubandanya mu dusengera kandi nanje ndasengera Uburundi nkasengera abarundi muri rusange. Hanyuma jewe cyukuri naraje mu gikorwa kiretse mfuye. Ibisigaye ibikorwa no kubandanya kandi cyane uko nshoboye kose. Tukiri ngaho nyene umwe mu bantu bagutera intege ugatuma uguma muri filme ariwe umugabo wawe, akajambo kamwe kuri we sha nkuko nawe nyine yabimbwiye mu ntango ndamukunda cyane kandi ndamwubanda namusengera gose byarabizi kandi ahora bibona. Ego cyane. Reka tugushimire ariko twongera tukubaza ati ni ikihe kintu tutogenda tutavuze uno munsi? Nibaza ko shimwe. Birakwiye. Okay, reka dushimira abantu bose bakora dukurikirana tubabwira ati mwakoze cyane kubana natwe kuri Yagatech TV. Nari kumwe na Fabiola. Urashobora kuja kuri YouTube yiwe ukagira subscribe ikana linki tuza kwishira munsi ku bantu baza kugira commentaire muraza kubona linki munsi ya kino kiganiro mwinjire kuri YouTube dukwize aba subscribe. Amaze gukwiza 1k rero ndashaka yuko baduga kandi ndaza kuraba yuko mwashobora kugira subscribe kandi ndazi yuko mudukunda cyane kandi mwama mudushigikira. Rero natwe twihaye intego yo gushigikira umwe mu bantu bari muri entertainment dukora hamwe. Nizere yuko muza kubikora. Naryohewe cyane. Merci beaucoup nanje naryohewe gose. Ikintu cyanjyoheye ni kumva histoire y'umugabo wawe. Bitiye bintera intege yo kumubona no kumumenya no kubona ukuntu ameze. Nizere ko muzompa ikaze muhira munsi umwe nzozana kamera ariko
Mzee umekuya karibu umunsi umwe muhira. Karibu cyane. Okay, nzozana kamera. Merci beaucoup. Bye bye. Tubwire abantu ati ciao ciao. Merci.